Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma. Tubandanya dusabikanya ku kigabane cyaho cya 14, duhera ku karongo ka 13 kugeza ku ka 23. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ntukengere uwutameze nkawe. Ntidusubire rero kuremekana intahe, ahubwo twigira inama y'ukureka gutega mwene wacu ico mutsitaza canke ico mutembagaza. Ndabizi neza kandi ndavyemeza mu Mukama Yezu yuko atagihumanya ku bwaco nyene, atari kuwo kwiyumvira yuko gihumanya. Uwo niwe giheza kigahumanya. Iyo mwene wanyu ababajwe n'ibyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo kubera ibyo urya. Reka gutakaza uwo Kristu yapfiriye. Ikintu ari ciza kuri mwebwe ntigikwiye gutyozwa. Erega ubwami bw'Imana ntibushingiye ku fungurwa canke ku nyobwa, ariko bushingiye ku butungane, amahoro n'agahimbare muri Mutima Mweranda. None rero uwukorera Kristu bene uko arahimbara Imana, kandi arashimwa n'abantu. Ni uko rero niduhurumbire iby'amahoro n'iby'ukuremeshanya. Reka gusambura igikorwa c'Imana kubera ibyinjya. Ni uko byose ni byiza, ariko ikibi ku muntu ni ugucumuza abandi kubera indya. Iciza ni ukureka kurya inyama, ukareka no kunywa umuvinyu. Eka ico cose cotirimutsa mwene wanyu, comutsitaza canke comutera umutima uhagaze, ni ukukireka. Ico wemera ukigumane mu mutima wawe imbere y'Imana. Hahiriwe uwuticuza mu byo yiyemeje gukora. Uwuriye yijijanya imitima aba yiremetse intahe, kuko ataba akurikije ico yemera. Nkako ikintu cose giteye kubiri n'ico umuntu yemera kiba ari igicumuro. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Bana b'Imana, turacyari kuri iki kigabane cya 14, gifise inyigisho amawodi abiri canke se amavideo abiri. Tubona ngo ntukengere uwo mutameze kimwe. Utameze nkawe, uwo mutameze kimwe, ntukamukengere. Ni hahandi rero baba baduhanura, nyimba warakize mugenza wakaba atakize nk'uko nawe wakize, reka kumukengera. Nyimba wemera Imana ukabona mugenza we ntiyemera nk'uko wemera, reka kumukengera. Mutware buke buke, twarabibonye ku yodiyo duherutse. Rero akarongo ka 13 twaherukiye kuri 12 havuga ngo ni uko rero umwe wese muri twebwe azokwibarizwa n'Imana ibyo yakoze. Uko niko kuri 13 rero haravuga ngo ntidusubire rero kuremekana intahe, ahubwo twigira inama y'ukureka gutega mwene wacu ico mutsitaza canke ico mutembagaza.
ngo ntidusubire gutegana imitego ngo dutega bene wacu icyo mutembagaza icyo musebya. Ubwo rero ibyo biravuga iki? Murabizi rero bana b'Imana nyene turategana imitego, bamwe ngwa bajya n'abanywa inzoga, bajya n'imboregwa, no ngabo burya turaza kubibonamo, bajya baraboregwa, bajya n'abagatolika se bagiye ibintu bitari byo, banywa inzoga, bajya bari mu idini ry'abayehova bajya baranywa inzoga. Ariko n'akarorero ndi gutanga, canke se bajya bajya ingurube batogakwiye kuzirya, mbega ugasanga njewe ninuba naka kubera tudasanga idini. Bajya jewe ndazi hariho n'abantu bavuga ko batozi wanje kubera ngo hariho ibishusho, ngo senga ibishusho. Imana iduhe gutahura cane. Rero ntidukwiye kuza turakengerana no kwinubana, cane cane birababaje bana b'Imana, birababaje kubona abana bavuga ngo turi abana b'Imana duhaye tuja mu ijuru, mugabo jewe ugasanga twankanana naka kubera atari umugatolika canke atari umupentegoti canke tudasanga idini. Imana iduhe gutahura cane. Ubu rero hadutse ubudini bwobwo mba mbona birirwa baragwanira mu masengero ngaha nkumirwa. 14 ndabizi neza kandi ndavyemeza mu Mukama Yezu yuko atagihumanya ku bwaco nyene, atari ku wo kwiyumvira yuko gihumanya. Uwo ni Pawulo aravyemeza, mbere yishimikije ngo mu Mukama Yezu. Kubera hariho utujambo shaka kuzandaza gutebako. Uwo niwe giheza kigahumanya. Uwo niwe giheza kigahumanya. Iyo umuntu ari ikintu yumva ko ari ikintu kitari kiza kuri we, uwo nyene niwe kiba cyahumanije. Ubwo nyene reka tubitahura tugeze hagati. 15 iyo mwene wanyu ababajwe n'ibyo urya, ngo iyo mwene wanyu ababajwe n'ibyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo kubera ibyo ajya. Reka gutakaza uwo Kristu yapfiriye. Rero dushatse twateba ko bana b'Imana, buriya abantu twese ntidufise ubushobozi kumwe, kandi suko Imana itadukunda twese. Wewe ubana n'umuntu hirya yawe, umubanyi wawe, uba mu nzu nziza canke etaje, uwundi nawe aba mu kazu kabayabaye canke abayeho ibibayabaye, akaba wewe atoronka n'inkwi zo gucana, atoronka n'igikoma, mugabo wewe mu gukaranga uca bana b'Imana. Ibyo ndabizi cyane kubera nibuka mba mu makambi ukuntu nyene wasanga dusohora imbabura kuzicanira habona, canke ugakaranga inyama abantu babona ngo uwo ari we wese amenye ko watetse inyama kuri umubosi uri iki. Rero umuntu yumva ko ariko araja mu ijuru, ariko yumva nyene ko yitegura, avuga ati uko biri kose naho nisanze aha mw'isi, uwashize harafise ahandi hantu azonyungururiza. Niwaza guteka ukaza gutekera imbere y'umuryango uzi kubana n'abantu babakene batashoboye kuronka na binyama canke umuceri, ibyo mwumva kwari bitazotirimutsa uwo mubanyi wawe. Rero niho twahora dutera inkuru n'abandi bantu mu makambi. Bana b'Imana mumbabarire, bamwe si kubatanga kwa karorero, ndiko ndavuga ukuntu nahora ndavyumva. Muri Musuhura mu nkambi ya Rukore, muri Musuhura haba abantu bakora n'akazi cyane kwa muganga mu makampanye yaratandukanye, abagore baho bambara amawagisi y'ibiciro, mbega ubabona nyene. Rero ukumva yuko ata muntu wahajya ubugari ya gisembe, ko bateka inyama kabisa bagateka umuceri, barya umuceri keshi nyene
rero umunsi umwe sinzi umuntu twariko turabiganira, hanyuma turiko turabiganira turi hakurya nyene ahantu irumazi tuvuga ati muri musuhura n'ababose gusa barya inyama. Umuntu waho rero niwe yaduteye inkuru ngoya ngo bijya n'uruhenda barate ati ntuzobone ati arawugura ku isoko akawuzana babona abantu babona canke agaze ukabona atoye agatebe yicaye imbere y'umuryango afashe urutaro agaca agosora abantu babona nyine ababanyi agira ry'umuceri atariko bawutekera mu kigo mu nzu ati burya ntawuteka aca awusubiza ahantu mu gashashe akabika neza akazarabigira gutyo akazowuteka ari uko yarosa amahera yo kugura ubundi awusubiriza kugira ngo abantu babone ko yatetse umuceri ajya neza. Rero hari ibyo nanje nagenda mbona mu makambi canke nibutse uwundi mu abandi bantu nahora mbona bateka indya mbega umugabo ukamutekera indya ziryoshe n'inyama n'iki mugabo abantu gacu bahereza umushogoro n'ibijumbu kubera hari abana bigeze kurya ibyo kurya umugore yanyegereje umugabo bakubita abantu turatwenga ibintu nk'ibyo. Rero abana b'Imana ijambo ry'Imana ritubwira ko atari byiza gutirimutsa mugenzi wawe mu byo uri kurajya canke kubera ibyo biragira abantu biyemera. Mugabo umuntu w'Imana asenga aja mu misa asenga yemera Imana azi ko ari mu rugendo rw'abaja mu ijuru ntashobora kuza gutekera mu rugo canke kunungwisha abantu ngo yerekane ko yakize. Imana iduhe kwitahura cyane. Hanyuma 16 bavuga ngo ikintu ari ciza kuri mwebwe ntigikwiye gutyozwa, ngo ikintu ari kiza ku bantu ngo ntigikwiye gutyozwa. Harimo na zamanuro kuko hariho kiriya gihe muri Yerusalemu bamwe bavuga kurya ingurube abandi ntibayemere byo kurya ingurube abandi bakagwanya imivunyu ibintu nk'ibyo. 17 hakavuga ngo erega ubwami bw'Imana ntibushingiye ku mfungurwa canke kunyobwa. Murumva rero abana b'Imana kwa bisobanuka ngo ubwami bw'Imana ntibushingiye ku mfungurwa canke kunyobwa. Ntabwo rero uza gucira urubanza bajya ingurube ngo ni haramu. Oya, wewe nyimbazi kwiyo ngurube atari haramu atangorane ntacyo bimutwaye ngo kuvungurwa canke kunyobwa, ariko bushingiye ku butungane amahoro n'agahimbare muri mutima mweranda. Murumva abana b'Imana ngo bushingiye ku gahimbare ubutungane uko witwara ukubanye n'abandi nibyo Imana ishaka ngo muri mutima mweranda. 18 hakavuga ngo none rero uwo ukorera Kristu bene uko arahimbara Imana kandi arashimwa n'abantu. Ngo ukorera Imana bene uko arahimbara Imana kandi arashimwa n'abantu. Uwo ninde? Wa wundi atanungwisha ibyo kurya abandi, wa wundi atambara ibintu ngo aze kunungwisha abandi, wa wundi abona umubanyi wiwe ko atacyafise ariko bana b'Imana murazi ko hari abantu ashobora gusuma ukabona yasuminya mu muntu ukabona aramushiriye akamushira cyangwa akamuha igitenge akira iki gitenge akiriye imvutano akira kuko amubona ko icyo kintu atacyo yoronka. Rero uwo muntu ngo akora ibyo bintu niwe Imana ikunda, niwe Imana ishima. Twige rero kuba abana beza, tubone ujya yamira mu gatenge kamwe buri ku munsi wa Mungu, nawe ufise ibitenge 70 utora igitenge ukimuhe. Erega sinabyiza ko tuza turakura imikura ariyo duha abantu. Genda mu isoko ugura igitenge kiza ugihereza umuntu mwijuru wandikigwe. Uwo muntu rero ashimwa n'Imana n'Imana ikamushima. 19 hakavuga ngo ni uko rero niduhurumbire iby'amahoro n'iby'uko
kuremeshanya ngo nuko rero niduhurumbira iby'amahoro n'ibyo kuremeshanya uremeshe. Hari umuntu aza kukuganyira ati nukuri ndagowe maze kabiri tutajya nabuze icyo mpa abana, birashoboka nawe ko atacyufise, muremeshe ati ntacyo, senga, reka dusenge, Imana izoca inzira, Imana izokugirira neza, ukamate ku byo ufise umuhe. Wana muremesheje ubifise umuhe utarinze kuja kure. Ufise umutahe hari igihe ubona abantu bashinga intahe ati jewe n'ukuri umugenzi niwe yankwegeye mu isoko arambwira ati ngo nkwereke ingene dukora, ati niwe yanyeretse ingene barangura amavoka, niwe yanyeretse ingene ndandaza impuzu, niwe yanyeretse ingene noza ndacuruza akabutike bikemera. Rero barampa n'umutahe mana mw'iyi si hariho abantu bake cyane bazi gukorera Imana pe. Nama ndabumva, nama ndababona, nama ndabintaye. Rero abo nibo bana b'Imana. Uremeshe mugenzawe, ari mu bibazo muremeshe, ari mu ngorane umuremeshe, ntumuce umutima canke ngo umujyagagure, kubera twebwe tuzi kujyagagurana canke aje kukuganyira iby'umugabo wiwe ukaburose story urusaku ruraryoha kweri. Imana iduhe gutahura, dusabe n'Imana yo guheba urusaku kuko urusaku ruragoye guheba burya. 20 havuga ngo reka gusambura igikorwa c'Imana kubera ibyinjya. Mwabyumvise abana b'Imana ngo reka gusambura igikorwa c'Imana kubera ibyinjya. Ariko hano muri Bibiliya hari ahantu na Yesu yavuze ngo ikinjira mu muntu nicyo ngo nikiza, ngo ariko igisohoka mu muntu ngo nicyo kibi. Keshi amajambo adusohokamo kesha abamabi, hama kandi urumva iyo umuntu ariye asohora umwanda. Rero hariho bamwe bavuga ibyo kunywa, hajya bari batubwiye ibintu by'inzoga by'imivinyu, ibyo kunywa, ibyo kurya, bamwe batajya imbwija, abandi batajya inyama z'ingurube, abandi batanywa imivinyu. Rero ngo reka gusambura igikorwa c'Imana kubera ibyinjya. Niko byose ni byiza, ariko ikibi ku muntu ni ugucumuza abandi kubera indya. Ngo nugucumuza abandi kubera indya. 2:1 hakavuga ngo iciza ni ukureka kurya inyama. Bana b'Imana ngo iciza nukureka kurya inyama. Ibi byo kuvuga ngo iciza nukureka kurya inyama nukuraba hahandi uri ni wazijya nutirimutsa abandi, ahubwo nyiraha mbega ni bangahe bacumurira mu kurya inyama? Abakozi benshi bo mu ngo barateka inyama, abana buja bazi haruye. Eka hariho n'abagabo nahora mbona mu nkambi baguze inyama mu kuziteka bazitungira ku giti ku mugozi kugira umugabo gore ntanashikureko na gatoyi. Imana iduhe idutabare cyane. Imana yari ikwiye abakunda inyama, Imana yari ikwiye kubazana Australia bakaza kurya inyama zaho. Iciza ni ukureka kurya inyama, ukareka no kunywa umuvinyu. Rero bana b'Imana mwabyumvise ngo ukareka no kunywa umuvinyu, kubera hahandi abantu baja mu kabare bakanywa, babona umukene bakamutwenga, bakanywa izigezweho, abandi bariko baranywa kagwa canka gaheke, ibintu bimwe ugasanga. Ariko uri umwana w'Imana vy'ukuri, nyimba uri kuranywa n'iryo cupa, nyimba ubonye mugenza wadafise muhe musangire. Nawe ni wabubona yuko udafise ibyo kubaha ngo nawe byotuma ureka kunywa iyo mivinyu no kurya izo nyama. Ariko ntibihumanye canke kunywa inzoga canke kunywa uwo muvinyu. Kunywa umuvinyu ni nko kunywa inzoga bana b'Imana. Umuvinyu uraborera no kurusha inzoga.
yewe nawe nujya mu vinya abapadiri mubona banywa mu rusengero murabona ko bagira dukeya bagacanga n'amazi. Rero ujya uraborera wikubisemo igikombe wumva ibintu bitanguye kuzengera neza mu mutwe bivanye n'umubiri w'umuntu kumbure. Rero ngo ni byiza kureka kurya ibyo bintu bivanye n'aho uri kugira ntutsitaze bagenzi bawe. Eka ico cyose cotirimutsa mwene wanyu, comutsitaza canke comutera umutima uhagaze ni ukukireka. Aha, haleluya, amen. Bana b'Imana, yes. Rero ndumva hari igihe nyene umuntu aba yumva hari ibintu bitangaje kumva nyene turi mu ikarema. Rero bana b'Imana, ngo wopfuma uraba aho nukuraba aho uri ho kugira utirimutse mugenzawe. Iciza ni ukureka kurya inyama, ukareka nukunywa umuvinyo. Eka ico cyose cotirimutsa mwene wanyu, comutsitaza canke comutera umutima uhagaze ni ukubireka. Twobireka kweri. Imana iduhe gutahura cane. Rero bana b'Imana, murumva ko dukwiye gusangira pe. Imana ishaka ko dusangira. 2:2 havuga ngo ico wemera ukigumane mu mutima wawe imbere y'Imana. Ngo ico wemera ukigumane mu mutima wawe imbere y'Imana. Hahiriwe uticuza mu byo yiyemeje gukora. Ngo hahiriwe uticuza mu byo yiyemeje gukora. Uticuza rero ni wa wundi abona abashonje akabambika, afise impuzu nyinshi arahaye abandi. Mbega nk'uko nyene Pawulo ashaka abantu twese dukundane tubumwe. None mu bikorwa by'abatumwa iyo zasubiye mu ijuru, abantu bose bazana ibintu bagateraniriza hamwe, bagasangira hamwe. Rero n'abatabizanye bakaza kubesha ba Ananiya na Safira umugore wiwe, baje kubesha kugira baca barapfa. Rero abana b'Imana barasangira. Ego wari we wese ubunujewe twanje nshaka kubona ibihumbi byaduze, nshaka kugira iki. Mana yanje, Imana iduhe gutahura cane. 2:3 bavuga ngo uriye yijijanye imitima abayiremetse intahe. Ngo uriye yijijanye imitima abayiremetse intahe. None nyene woja kw'ivyo binyamuka bitabagura abakozi mu gipangu bariko bararya uduharage canke bahuta agasupu n'ubugari bw'isembe canke ibijumbu. Ariko je rero ibijumbu byaratsinze. Basha je ndabikunda basi. Nawe uri ku mafiriti y'ibirayi n'ibintu bimeze neza, ukumva mu mutima uratekanye uri umukristo canke umurokore canke umumizirima. Oya vrema, aho onyi uba wiciriye urubanza nta juru. Hama ni byiza rero ko ubijya neza amenya ati yo narungikiye udufaranga wa moro bamuguriye nawe akanyama. Bana b'Imana, jemba ariko ndatanga ubutumwa ntimuvuge ngo ni nukwiyemera. Je hari gihe nshobora kuronka nk'amahera nkarungikira umuntu, muga nkiyumvira ati aya mafaranga ujya muntu ntiyayabona, arafise ibindi bibazo, ashobora kutayagura ibyo yarakeneye. Nkababwira genda mu mugurire impuzu, mu mugurire n'ibiro bingahe by'inyama, mu mugurire n'umuceri unganuku, mu mushire hambavu y'ibyo mumumperera ibi bihumbi 50 canke 100. Agende mumubwire ati genda gugura ibirungo rero byo kubirungisha, basi amenye ibindi aza kugura. Mugabo nkumva neza ko iyo nyama bayimushiriye, kuko hari abantu barya inyama ku noheri gusa canke nayo ntibayige. Rero tuze turiga kugira neza, nyene ugira umuntu hezagira canke abantu nabangaho hezagira. Urazi kubona ufise ibifaranga ngaha muri yose arari uhembwa ibihumbi 20 bingahe ku mu ndwi zibiri, mugabo ukaba utokwiyumvira no kurungikira
ibihumbi 100 umuntu. Imana iduhe gutahura cyane. Hama nguru umwana w'Imana nguru umukristo wagiye gusenga kuwa Mungu, wagiye kuwa gatanu mu bayimizirima, wagiye ku isabato kuwa gatandatu gwagororotse n'impuzu Imana iduhe gutahura cyane. Shaka wambara ibisayangana murazi deme turambara kabisa canke barambara, ndabona abantu barambara pe. Mugabo kwambara ibisayangana no kwambara ibimawagisi y'ibihumbi 100 canke no kugira gute, nukuri ibyo onye naho bizotugeza imbere y'Imana. Oya, kiretse nyimba ugira umutima wo kwiyumvira ati mpezagira umuntu, sirazima ngo ukatamo. Oya, ariko wibuke basi rimwe gusugurira igitenga umuntu k'ibihumbi 100, ikimana izoguma kwibukirako ikwambike n'ibirenze. Aha, uriye yijijanye imitima aba yiremetse intahe, kuko ataba akurikije ico yemeye. Nkako ikintu cyose giteye kubiri n'ico umuntu yemera kibari igicumuro. Ngo ikintu cyose giteye kubiri n'icyo umuntu yemera kibari igicumuro. Bana b'Imana, odiri kwihuta cyane. Mwarahezagiwe n'Imana, umukama Imana bagirire neza. Turi mu gihe k'ikarema, twisubireko, wiyumvire umuntu wohezagira, wiyumvire 2 canke bangahe, nukuri Imana ibahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.